Je nagira mbaze Madamu Hasia irivuga butumwa rikomotse kwihamwa hari ico ryo twigisha nk'akarorero. Ico novuga byo twigisha muri kino gihe cacu nuko vyatumye benshi bashikirwa. Antiokia ntibari gushikirwa n'ubutumwa bwiza iyo badasanzara muri ubwo buryo. Bamwe bavuga ati murabakizwa, abandi bati murabakristo, abandi bati hari nabo numvise bavuga ngo abihane, hari nabo numvise bavuga ngo abandi batabaporoti n'amazina menshi. Muri iki gihe koko umuntu yo kwitwa umukristo, hamwe wovuga uti uyu muntu naje no mwita umukristo yoba ameze gutega Patrick? Murakoze cyane mpereye kuko kontu babita gutandukanye ni ndavyite nkoreshe igifaransa ni traduction. Ugiye mu gifaransa bose bitwa chrétien, abakristo ko ariko kandi nkuko mwakimbajije umuntu akwiye kwitwa umukristo n'umuntu agenda nkuko Yesu Kristo nawe yagenda Cane gose yitondera ivyo yihanikirije. Ibindi operation uko twoshora kwita abantu ningene twoshora kwitwa ivyo birasanzwe, ariko igihambaye uri umukristo nuko wama ivyamwa ukagenda nkuko Yesu Kristo nawe yagenda. Bakristo ivuga butumwa ntawe riraba kuko twabonye ngo abagabo bavuye hana hariya na hariya batari ba Petero, ntibavuze Petero na Yohana nande. Twebwe twese abantu b'Imana uwakiriye Yesu Kristo wese umuco wa Kristo wakiye wese ubutumwa kubuvuga birakuraba. Kumbure ntufise ingabire yo kurongora ishengero hariho babaro naba ariko kuvuga ubutumwa biraturaba. Bakundwa mukurikira ibiganiro vya televiziyo Heritage, turabaramukije amahoro y'Imana kandi tubashimira yuko mukurikira bino biganiro. Tubahe kaze muri uno mwanya w'ikiganiro umusomyi wa Bibiliya musanzwe mutegurirwa n'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi, hanyuma mukagishikirizwa biciye kuri iyi mbonesha kure ya Heritage. Uno munsi nkuko mu mazi imisi mubibona twabazaniye abatumire ni abashitsi bacu, reka tubasabe bababwira amazina yabo hanyuma turaza gufata umwanya wo kuganira. Inyuma yuko batubwira amazina yabo turaza gusenga hanyuma tuganire ku by'uno munsi. Reka mpere ngaha iburyo bwanje. Nitwa Akimana Patrick. Murakoze. Nitwa Irakoze Hasia. Ego murakoze cyane, dufise Patrick na Hasia nibo tuza guteramana uno munsi. Nkuko musanzwe mubimenyereye igitabo cy'umusomyi wa Bibiliya kubagikoresha iminsi yose no ku bandi muza murakurikirana muri bino biganiro, ni igitabo ciza cyane kiturongora kiturangira aho dusoma buri munsi. Uno munsi rero amajambo tugomba gusoma ni amajambo ari mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice c'11. Tuza gusoma duhereye ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 30. Ivyakozwe n'intumwa igice ca 11 tuza guhera ku murongo wa 19 tugeze ku murongo wa 30. Turaza kwibaza ibibazo nkuko umusomyi wa Bibiliya ubiturongoramwo, ariko kandi turaza kugira n'utundi tubazo abatumire bacu baza kuvuga ko. Reka tubanze dusenga Imana kugira ngo duce tubandanye. Mana data uri mu ijuru, urakoze ko udutegurira ameza ukamenya bidukwiye buri munsi, kandi turagushimiye yuko ijambo ryawe ari ivyo kurya bihaza imitima yacu kandi bikanagura ubuzima bwacu. Turagusabye ngo ijambo tugiye gusomera hamwe kandi tukiyumvirira hamwe rigira ububasha n'ubushobozi bwo guhindura uko tumeze, kugira ngo tube beza gose mu maso yawe kandi tubeho uburyo butuma uhimbazwa ugashirwa hejuru. Nubane natwe mu kiganiro cacu cose, se kubana n'umuntu wese ariko aradukurikira kugira ngo ivyo yumva bishobore kumuhindura no gutuma baho neza nkuko ugomba. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Imbere yuko tuja muri aya majambo, reka tubanze tuyasome. Wewe udukurikirana nawe urashobora gufata Bibiliya ukazingurura mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca 11 murongo wa 19 turaza kugeza kuri 30. Reka ndahasome
udafise bibiliya hafi urashobora gukurikirana kugira ngo uze kumva ivyo turiko turavuga. Nuko abasabagijwe n'amarushwa yabaye kubw'ivya Stefano baragenda bashika i Foinike ni Kupuro no muri Antiokia, ata abandi babarira ijambo ry'Imana atari abayuda bonyene. Ariko hari bamwe muri bo b'abagabo bavuye Kupuro ni Sirene bashitse muri Antiokia babarira n'abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru yabo ishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba ngo ashitse muri Antiokia. Nawe amaze gushikayo abonye ubuntu bw'Imana biramunezera, arabahanura bose ngo bafate ingingo mu mitima yo kwifatanya ubutakivana n'umwami Yesu. Kuko yari n'imico myiza yuzuye mpwemu yera no kwizera, abantu benshi bagwirirana ku mwami Yesu. Avayo aja i Taruso kurondera Sawuli, amubonye amujana muri Antiokia, bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiokia niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Muri iyo minsi abavugishwa n'Imana bava i Yerusalemu baja muri Antiokia. Umwe muri bo yitwa Agabo ava hasi abamenyesha avugishijwe na mpwemu yuko ikigoyi cinshi kizotera mu isi yose. Ico yavuga ni kimwe catera ku nganji y'umwami Kilawudiyo. Maze abigishwa umuntu wese nk'uko atunze bashinga kurungikira bene data baba i Yudaya ivyo kubatabara. Babigenza batyo, babirungikira abakuru bijanywe na Barunaba na Sawuli. Imana ishimwe cyane. Ni amajambo turavye aho yatanguriye. Hariho ikintu cari cabaye imbere, arabaye urupfu rwa Stefano, kandi mu rupfu rwa Stefano bamwe barashobora kuvyibuka canke bakaba barabisomye, ariko mu ncamake nagomba mbaze Patrick urupfu rwa Stefano mu majambo make cyane kugira ngo twumve aho turiko turahera, kugira ngo tumenye icatumye abantu basabagira. Kuri Stefano hari habaye ibiki mu ncamake? Murakoze cyane. Iki gihe i Yerusalemu harabaye ihamwa ry'intumwa za Yesu Kristo. Hamaze kubihamwa, Stefano yagaragara nk'umukuru muri bo, nk'umuntu novuga nk'uko twovuga pastori mukuru canke ubundi muntu yaboneka ko ari imbere mu ntumwa muri bo. Rero ahura n'ababahama, baramwica, bamwica nabi, bamwica bamutonaguye. Bamaze kubibona vy'ukuri uwari muri bapfuye, babona ko bariko bararondegwa, baca batangura gusabagira, barahunga kugira ngo nabo ntibashobore kwicwa. Urakoze cyane. Stefano avuze ubutumwa, hanyuma abadashima ibya Yesu bamuteye amabuye, niyo bamwicishije. Yego. Nkuko Bibiliya bitubwira, bitumye abantu basabagira. Twabonye mu ntango yuko abasabagiye babandanije ivugabutumwa. Mbega mwihweje nagira mbaze Madamu Hasia, iri vugabutumwa rikomotse kwihamwa, hari ico ryo twigisha nk'akarorero? Kuko natwe turafise abantu b'impunzi, abandi bagendagenda mu bihugu bitandukanye, bari hirya no hino, kumbure bamwe na bamwe bitanavuye no ku bintu vyiza, abantu basabagirira hirya no hino, hari ico vyo twigisha? Twe ico navuga byo twigisha muri kino gihe cacu nuko kimwe tugiye kuraba izi ntumwa zozo ubwazo zashaka ko ziguma hamwe, ntizashaka kuvana, zagomba ko baguma bari hamwe badashobora kuvana, bakaguma i Yerusalemu.
ariko kuba harabaye herihamwa bakabona mugenzi wabo ukungene bamwicishije amabuye kandi urupfu rubi, ivyo byaratumye baca basanzara. Hama ikinezereye nuko bagiye gusanzara bafise wa mutima vy'ukuri wo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ico vyotwigisha nuko vyatumye benshi bashikirwa. Ntitwibaza nk'aha nk'uko tubibona mu ntuzenye muri ijambo ry'umutwe ngo ubutumwa bwiza bushika no muri Antiokiya. Antiokiya ntibari gushikirwa n'ubutumwa bwiza iyo badasanzara muri ubwo buryo. Rero bitwigisha kuri ico nyene. Mbega ubu muri iki gihe haracyariho abantu batoranya mu kubwira abantu ubutumwa, abasinda babwira bariya ndababwira, kuko tubabonye ngaha bakigenda ngo babwiye abayuda gusa bakabwira abayuda gusa. Ubu haracyariho abantu batoranya abantu bati mvuga ubutumwa hahajya ndahareke Patrick. Abo bantu baracyabaho. Je niyumvira yuko birashobora gukunda ngira ngo bakabaho umuntu akagira ngo bariya naho no babwira ubutumwa ntiwobwumva, kuko mu kububwira abayuda bari biyumvira yuko abayuda bobwumva gusumba abo bandi, kandi bari baciyumvira ngira ngo kwagakiza gashobora kuba ari akabayuda ko bonyene. Mugabo bamaze kubona ko n'abandi nabo babwakira, yabaye inzira nziza yo kubabwira ubutumwa bwiza. Rero no musi umuntu ashaka gutinya kubwira ubutumwa bwiza umuntu kubera afise amashuri canke atayafise, kubera badasengera hamwe, kubera ivyamubonamwo. Ariko ico twomenya nuko ubutumwa bwiza ari ubw'abantu bose, ubwizeye burashobora kumuhindura. Ese abaheza gi kuri aka kace ka mbere akarorero keza twokwigamwo naka. Kuri agace ka mbere akarorero keza twokwigamwo nuko twabonye ko bamwe wumva umenga ijambo ry'Imana ni iry'abayuda gusa. Aha rero kuri umurongo wa 20 turabona ko harimwo abagabo batashoboye no kudoma ko urutoki ngo naba, bivuga yuko ntibari no muri za ntumwa za mbere za Yesu. Aho bagize bobo baciye bagenda ngo bari bavuye i Kupuro ni Kurene, ngo bashitse ngo babarira ngo n'abagira iki nabo. Akarona karero keza kukumva ati oya ntidukwiye kubwira abayuda gusa, ntidukwiye kubwira abiwacu gusa, twibaza ko bashobora kubitahura, reka tubwire n'abandi. Kandi byaragize impact nziza by'ukuri. Yego tugeze ahantu intambwe ya mbere basabagijwe n'amagorwa, mugabo baguma bavuga ijambo ry'Imana. Ariko kandi bamwe bashizeho inzitizi, mugabo abandi nabo bati nukugururira n'abandi nabo nyene bashikirwe n'ijambo ry'Imana. Yego turumvise yuko harimo akarorero keza yuko ijambo ry'Imana ntirikwiye kuba rizitiwe ku bantu bamwe. Dukwiye kwigana aba bantu bavuga bati nukurengana inzitizi. Ibi byadutandukanya umuyuda, umugiriki, abitwa abanyabyaha barengeje, kuko nuno munsi mu kibano nibaza ko abo bantu bariho Patrick. Abantu umumengana abanyabyaha ruhebwa, ntibo bagihinduka. Yego barya rero barakeneye ubutumwa. Bano bantu twabonye kandi bamaze kuvuga ubutumwa, twabonye amajambo akurikira. Nagomba turabe guhera ku murongo wa 21 tugere ku murongo wa 23 na 4. Abi Yerusalemu bavyumvise, aba izindi ntumwa zumvise ibiriko birakoreka iyo abasabagijwe baroye. Hari ico bakoze iki? Mbega hari ico twocigira ko natwe vyo tubera akarorero keza ko gukurikiza. Tugiye kuraba muri aya majambo ikintu bakoze ikintu ciza, ugeranje kuraba no mu bindi bice, mu bice biri imbere. Aho twabona Petero aho baje bakamudedaguza bakamubaza igituma yagiye kubwira ubutumwa bwiza abanyamahanga. Aha biratwereka ko vy'ukuri bari bamaze gutahura, baravuga ati ko harimwo abashoboye kwizera, reka turungike Barunaba agenda ashike hariya ahantu kugira ngo abakomeze. Kandi n'umutima yagiye atwaye vy'ukuri wo kubigisha biramunezera, ku buryo nabo byamunezereye cyane kubwo kubona uburyo ko barahinduka, ngo aranabahanura ngo bamaramaze mu mitima kwifatanya karamata n'umwami Yesu.
akaroro n'akaroro keza gose iyo tubona ko hari umuntu yizeye umwami Yesu kuvuka ni sawa ubwa kabiri, ariko kumva yuko uwo muntu arakwiye gushigikirwa ndetse akaregwa kugira ngo aho umuntu vy'ukuri amaramaje mu nzira yahisemwo, ko mu gihe cabo cari n'igihe kitoroshe kandi caba ari igihe co kugwanywa. Byasaba rero kubamenya neza ivyo bizeye, kuko nabo baca batangura ico gikorwa co kubwira abandi ubutumwa bwiza. Yego, kumbure aho nca ndahumva akabazo gatoya mbanza kukubaza imbere yuko mbaza na Patrick. Hariho abakozi b'Imana bavuze ubutumwa, abantu barihana. Mbega abo bakozi b'Imana nyene nari kwiyumvira nti bari bakoze byari bikwiye kubera iki haciye haza Barunaba yabarusha kwizera canke mbega mu bakozi b'Imana harimwo uvuga ubutumwa abantu bakihana, uwundi akarera, uwundi agakuza, ko mbona umenga Barunaba yoba yaje nk'umuntu aje kuduza ikivi ca mbere. Izi ntumwa zari ziyizi vy'ukuri ko turazi ko hariho amabanga 5 kandi Imana yabigize uko hari abafise izo ngabire zivuga butumwa aho bashitse vy'ukuri babwira ubutumwa bwiza abantu bagahinduka. Hariho n'uwundi afise ico gikorwa c'ubwungere co kwigisha maze abo bantu bakarama. Rero baratahura cane gose nimba hari abavuze ubutumwa bwiza bukamenyekana abantu bagahinduka, barakeneye umuntu agenda nawe agiye kubigisha, agiye kubarera, gushimangira bwa butumwa bwiza bigishwa. Icuro kirakomeye gose kuko biri mu bintu bitegerezwa ishengero, bitegerezwa kuba mu ishengero. Iyo umuntu abwiye ubutumwa bwiza ategerezwa kugira umwigisha aza nabo kumurera kugira ngo akure, maze nawe azabwira abandi, azashobora no kurera abandi. Ego Patrick, Barunaba bamutoye bisunze iki? Bibiliya hari ibintu yamuvuze ko biravye muri iki gihe, mbega hari ico bitubwira? Turiko turaraba Barunaba i Yerusalemu na Paulo bari basigayeyo, bari nk'abarongozi twovuga bamenyereye ivyo kurongora abakristo. Rero aba bantu bari bavuze ubutumwa kubwihamwa bagiriwe, si ivyo bari biteguriye ngo tugiye kuvuga ubutumwa. Rero kubera ko bari bahejeje kugirirwa ihamwa bagaca bagenda bakavuga y'ubutumwa bwiza batiteguye, abo bantu bakiriye Yesu bakumva vy'ukuri bofata ingingo shasha, bari bakwiye kuregwa kuko barababwira ubutumwa gusa bakabwakira. Bari bakeneye Barunaba kugira ngo aze gutunganya neza ivy'uburongozi, ishengero ry'Imana, ishengero ritonze neza, ntarijya aba ari ishengero rivutse mu bihe vyo guhamwa. Rero Barunaba vy'ukuri yaje kugira ngo abafashe ingene botondeka neza ishengero rigende neza, bakomeze gukura mu gakiza. Muri aya majambo mu ncamake mu vyiyumviro numva muvuze, ishengero rirashobora kuvuka rivuye mu bihe bitoroshe. Muri ico gihe birumvikana neza ko riba rikeneye inyubako irigira ishengero nyene cane. Nico gituma intumwa zatumye Barunaba, ngerageje kumviriza ivyo mwariko muravuga, kugira ngo Barunaba akomeze bano bantu bahejeje kwihana kandi bari mu mugumwe, kumbure batanamenyereye n'ingene ishengero rikwiye kumera, batanazi na vyinshi, kuko abagiye kubabwira ubutumwa bavuze ngo bamwe muri bo b'abagabo bavuye za Kupuro n'ahandi. Byumvikana ko bamwe bashobora kuba batari abantu babanye n'intumwa gose canke babanye na Yesu umwanya munini, canke bataranakura gose, bataranakura gose, bafise uwo muriro wo gukora igikorwa c'Imana. Abariko baratwumviriza barabona hirya no hino abantu bafise umwete cyane wo kuvuga ubutumwa, bafise umwete cyane wo kubwira abantu bihane bakire Yesu Kristo. Ariko kandi nkuko mwariko murabivuga, kwibuka yuko ishengero rikeneye urikuza, abafise ingabire zo kurera cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Kandi saba abari bo bose hano Barunaba, Bibiliya hari ico yamuvuze ko Patrick ku murongo wa 23 na 24 naho bavuze yuko ngo yari n'imico myiza, icya kabiri yari yuzuye mpwemu yera no kwizera. Ni ibintu bitatu. Kugira imico myiza bimaze iki? Mu bisanzwe mu buzima tubayeho nk'abakristo
turakeneye ikibano ciza, umuntu aganira neza n'abantu, abahuye n'ibibazo akabafasha, akabagendera, batarakura akabihanganira, akabarera. Yari afise imico myiza by'ukuri, umuntu abantu bokwirukira, wa wundi ushikira urushe wamubwira ibibazo byawe by'ukuri ukabona ko abishize ku mutima. Ego wiyumvira yuko ari byo biba bikwiye kuranga umuntu w'umurongozi azika gukuza ishengero, ibintu bitatu tubonye ngaha? Cane gose, kuko hajya tugiye kuraba neza ndetse n'abizi iby'amagara yo mu mutwe baravuga yuko umuntu ntakeneye umuntu aza kumubwira ibyo akwiye gukora ibi n'ibi, ariko imico myiza, kugira imico myiza ko umuntu abantu bashobora kwisukako, kumva umuntu afise imbere yiwe, umuntu ashobora kumutahura, kumwumviriza, ico akamuhereza umwanya wo kwividura, akavuga uko yiyumva, ico conyine kiri mu bintu biruhura. Rero ivyo bintu ntibishobora gukora undi muntu atari umuntu asanzwe afise imico myiza yo kwiyegereza abantu, hama no kugerageza gutahura umuntu muco ariko aravuga. Rero iki kirakomeye gose, imico myiza, kugira imico myiza, kuzura mpwemu yera no kwizera. Aho mushobora gusanga yuzuye mpwemu yera mugaya mico gasanga sikirenga, si wa muntu abantu by'ukuri ariko bokwirukira cane. Rero ku kuntu bana bitondetse kirakomeye gose. Imico myiza iravuga ko murazi ko na Yesu yatubwiye ngo abantu bazotumenyera ku byo twama. Ico rero kirakomeye gose kurusha, kiravuga kurusha ndetse n'amajambo umuntu yokoresha. Murakoze cyane. Kugira imico myiza, kuzura mpwemu yera no kuba umuntu afise ukwizera. ego Ni ibintu bikomeye cyane mu burongozi bw'ishengero, kuko nkuko mwabivuze umurongozi agenderwa n'abantu, yitugwa n'abantu. Niyo badafise mpwemu yera azoshobora gukoresha imico myiza bahende, mugabo ata kantu k'Imana karimo. Yoshobora kubaha impanuro nk'izo umuntu yotanga, mugabo iciyumviro kiva ku Mana kidushikira biciye kuri mpwemu wawe. Reka dusimbiza ari amajambo, irindi jambo ryankoze ko Barunaba bari bamutoye nk'umuntu bizigiye, muga nawe yagiye kurondera uwundi muntu bafashanya. ego Paulo Mbe ivyo twovuga ko ari intege nke za Barunaba canke twobyita gute? Kuko umenga bari bamutoye barabana avuga ati uwo turazi ko ari umuntu w'Imana yuzuye, umuntu w'imyico myiza, yuzuye mpwemu yera kandi afise no kwizera. Mugabo agiye kurondera uwundi muntu. Patrick, byo bitubwira iki? turiko turaraba kuno murongo wa 24 turabona ko Barunaba amaze kuhashika abantu benshi by'ukuri bariyongereye. Kubw'iyo mico myiza, kubwo kwizera yari afise, baragwira baba benshi. Bamaze kuba benshi, yategerezwa kwiyumvira ngo kugira ngo igikorwa kibandanye kigenda neza, abantu bitabweho, ndakeneye uwundi muntu yomfasha. Nirico vyotwigisha igihe tubonye igikorwa by'ukuri cabaye kinini, turakwiye kuraba mbega turakeneye uwundi muntu yotwunganira. Iki kintu cyo kurondera Paulo ndakibona nk'ikintu ciza, hako yita ku bintu adashobora, abantu ntibitabweho ngo baregwe neza. Yagize neza by'ukuri kurondera Paulo. Natwe byo tubera karoro mu mashengero yacu canke aho duvuga ubutumwa, igihe uvuze ubutumwa ukabona abantu babwakiriye ni benshi, baje kukwitura ukabona urabawurira umwanya, ukwiye kurondera uwundi muntu uzi ashobora kubafasha kugira ngo igikorwa c'Imana gikomeze gutera imbere. Ego Mbega ko kwabaye ukwikengera kwa Barunaba ati ntabyo nza gushobora. Twoba dukeneye abandi bantu kubera twikengereye gusa canke ni gute ubyumva? Just nibaza yuko kwabaye ukwikengera, kuko baravuga ko gushikayo kwiwe ngo abantu benshi bagurirana ku mwami Yesu. Rero kwabaye ugusangira ibikorwa n'abandi avuga ati iki kintu by'ukuri aba bantu jewe sino bashobora, ahubwo reka ndondere uwundi muntu ashobora kumfasha. Urabona ko byanamusabye kugira niko avayo kugira aje kumurondera. Vuga ko aha kumurondera ntibatubwira ko by'ukuri ashobora kuba baraganiriye,
ariko nibaza ko ashobora kuba yaramubwiye uko ibintu biko biragenda hariya maze na Sawuli akumva ati by'ukuri hariya ahantu harakeneye uwundi muntu aja gufasha. Rero numva gikomeye kumva wo kwizigira uwundi muntu kashobora gukora nk'ivyo uri kurakora ndetse agakora n'ibirenze nk'ivyo uri kurakora. Ico kirakomeye cyane. Hari abantu bumva umenga ibintu byose nibo bobikora, abantu bo kwisuka kuri bo gusa, kumva ko ari bafise inyisho ashobora kuruhura abantu. Mugabo uko vy'ukuri siko biri. Dufise ingabire zitandukanye, mu gihe hakwi igikorwa gipfa kagenda nabi, kuhereza undi muntu akagufasha ni ikintu ciza n'akarero keza cane gose ko gukurikiza. Ego, na cyane cyane ko abantu tudahuje ingabire, wari wagicishijemwo ibintu bitanu bikomeye byubaka ishengero. Hari abahawe kuba imvuzi, hariho n'abandi usanga ari abantu batunganya ibintu bakabitondeka neza, mugabo hageze kuvuga ugasanga sikirenga. Abandi nabo ugasanga barashobora kuvuga gose, mugabo gutunganya ibintu si gose. Abandi nabo ugasanga bariyumvira iby'inyubako nk'akarorero muri iki gihe c'amashengero. Hari umurongo ushobora gusanga fise mu mutwe w'inyubako ugasanga yarakeneye uwundi acaza nawe afise umuhamagaro wo kubaka imitima kugira ngo tuduze urusengero tuduze no mu mitima. Rero ni ikintu mbona gihambaye gose ko abantu bamenyana mu ngabire zabo. Wewe ujejwe igikorwa mu ishengero, kambere si mu ishengero gusa, nibaza ko no mu gihugu ari gutyo, no mu buzima busanzwe muri hajya tubaye biratandukanye. Umuntu wese akwiye kumenya umuhamagaro wiwe n'ingabire yiwe, kamenya ico ntafise ngaha ndagikura kwa naka. Nibaza ko ari ibintu kandi byaratanze umusaruro uko biboneka kuri 26. Ego, hariho izina ryatowe rishasha muri vuga kwiga. Uko kuntu kuno murongo wa 26 bamaze kuvuga ubutumwa bwiza, bahamagarira abantu kwizera Yesu Kristo, niho havuye izina babita abakristo, kuko baza bavuga Kristo baca baramumwitirira. Ngakare zari intumwa zisanzwe nk'uko ujya umuntu yo gutuma, ariko bamaze by'ukuri kuvuga ubutumwa, Imana yakoze ikintu kidasanzwe, bahindurirwa izina kubw'igikorwa cyiza bakoze. By'ukuri ni ikintu kinezereye igihe umuntu akoze ibintu byiza bikamuvyarira izina ryiza nk'iri hicubahiri Imana, biraryoshe cyane. Natwe no munsi turaba Kristo. Yego, hariho iciyumviro giciye kiza muri ico gihe nyene. Hariho abafarisayo, hariho abasadukayo, hariho abo bita ba Pukuriyo les Epicuriens mu gifaransa bashobora kucumva. Nimigwi y'abantu b'abanyabwenge, abo bita abafilozofe, bamwe n'abanyabwenge b'ivyanditswe, abandi nabo n'abahinga bavuze ibintu by'ubwenge. Ubu rero havutse abitwa abakristo. Mbega imigwi nk'iyo ivuka yisunze iki? Abantu bashobora kukwita kuri muraba bisunze iki? Tugiye kuraba aba nuko ubutumwa bwiza bavuga ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Yesu yapfuye agahambwa, ku munsi ugira gatatu akazuka. Rero kuba baciye babita ko batubwira ko ngo kandi muri Antiokiya ngo niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Nuko hari itandukaniro hagati yaba yizi ntumwa nabo bandi bose tubejeje kuvuga. Barihweje barabikorwa Yesu yakora ico gihe, uburyo agenda avuga ubutumwa bwiza, kaya mico yabo ko bavuga, by'ukuri barabona yuko aba bantu n'abantu ba Kristo. Baca bahera ngaho bati rero aba bantu ni aba Kristo. Bari bahejeje kuba ni kuvuga ati bapartena ngaha. Bari barabye imico yabo, barabye inyifato zabo, uburyo bakora, ko bavuga byose mu izina rya Yesu Kristo, bamamaza ko yarakwiye gupfa kandi ko yapfuye kubera ibyaha byabo. Rero iki cari gikomeye gose, cari kije gitandukanye na bwa butumwa bw'abandi turavuga, kuko bajya baza bagwanya Yesu
bavuga ko atari imana. Bamwe bavuga ati murabakizwa, abandi bati murabakristo, abandi bati, hari nabo numvise bavuga ngo abihane, hari nabo numvise bavuga ngo abandi batabaporoti, n'amazina menshi. Muri iki gihe koko umuntu yo kwitwa umukristo, hamwe wovuga uti uyu muntu naje no mwita umukristo, yoba ameze gutega Patrick? Murakoze cyane. Mpereye kuko kuntu babita gutandukanye, ni ndavyite nkoreshe igifaransa ni traduction. Ugiye mu gifaransa bose bitwa chrétien, abakristo ko ariko kandi nkuko mwakimbajije, umuntu akwiye kwitwa umukristo n'umuntu agenda nkuko Yesu Kristo nawe yagenda, Cane gose. yitondera ivyo yihanikirije. Ibindi appellation uko twoshobora kwita abantu n'ingene twoshobora kwitwa ivyo birasanzwe, ariko igihambaye uri umukristo nuko wama ivyamwa ukagenda nkuko Yesu Kristo nawe yagenda. Kimwe muri ivyo vyamwa nyene cyagaragaye, hari hagiye gutera inzara. Umwe yarabivugishije ko hagiye gutera inzara. Hari icamwa kimwe cyaciye kigaragara ubwo nyene mu bantu b'Imana bico gihe. Ico natwigisha kumbure natwebwe. Reka mbaze madamu hasi ya uko yabonye aka gace ko guhera kuri 27 kugera kuri 30, aho vyagaragaye ko hariho uwavugishijwe ko hagiye gutera inzara, kandi iyo nzara yarateye. Mugabo abakristo baca baregeranya ivyo gufasha, babirungika mbere abi Yerusalemu. Kumbure bobo ibindi bice ntaco babivuze ko, ariko bavuze ibyo barungitse biji Yerusalemu gufasha abandi bene data. Hari ico bitubwira muri iki gihe ciwacu? Hari ico bitubwira nyene, kandi binatwigisha gose, kuko tugiye kuraba ku kuntu bari bamaze kuhuzwa, bamaze kuba benshi bakizera, hama bamaze kumva n'ubwo buvugishwa bakababwira ibigiye kuba. Ivyo ntivyatumye baca baza gutatana, ahubwo atuma umwe wese reka nikwegereko ndabe kugira ngo muri ico gihe nzoshobore kubaho mbaneho nabanje. Ariko ico bitwigisha ni bwa bumwe bwo kumva yuko ijambo ry'Imana tubwira ati ngo tubabarane n'abababaye, cyakintu cyo kwitanatanaho. Barakoze rero, ni ingabire biri muri za ingabire ya generosité yo gutanga. Ati jewe ndafise bishobora kumbeshaho, ndafise ibirengako, reka nsangize abandi. Kabaye akaryo rero ko gufashanya hagati yabo, ngo umuntu wese nk'uko atunze, ngo baca barungikira ababa i Yudaya ngo ivyo kubatabara. Vy'ukuri ni ikintu ciza nk'abantu bamenye Imana, abizeye, kumva yuko iyo mbonye uri karamererwa nabi, kumva ko hari ico nanje nkwiye guterera kugira ngo nawe amererwe neza. Biri mu bintu bituma vyirugwa, kandi bigatuma n'umuntu ashobora gukura bati bwabundi, kuko aba ariko arabona iyo umuntu cacana bikoze mu izina ry'Imana. Biri mu bikuza, kandi bikuza kwa kunywana, bikanavuga n'ubutumwa bwiza hanze. Kuko burya abantu uburyo turemwe dukozwe mu kwikwegerako, aho usanga dushobora no gukoresha na rya mvugo y'ikinofunofu ngo moi d'abord, jewe kwanza basigaye ni mu nyuma. Ariko bari barashitse ku musaraba vy'ukuri. Ego, murakoze cyane n'amajambo vy'ukuri ahuye n'igihe turimwo, igihe dufise abarundi bariko barakwiragira imihingo myinshi y'isi. Bamwe baja kurondera ubuzi, abandi baja kwiyungunganya, kwiga n'ibindi byinshi bituma abantu bagendagenda. N'amajambo meza cyane, kuko arashobora kutwereka umukristo yaroye naho yagiye, yaramenye Yesu Kristo, akwiye kumusangira n'abandi. Iyo agiye nyene ntawuzi ingene yagiye, ntawuzi ingene byagenze, uburyo bwose wagiye. Ino jambo ni by'ukuri muri iki gihe rirahambaye, rigaruka no ku barongozi b'ishengero gukurikirana bano bantu bagiye hariya. Mbega bariya abantu bari mu biki? Hari ikumburu wagize icyiyumviro kivuga butumwa, hari ico twomufasha nk'ishengero risigaye mu Burundi nka twebwe abarongozi babo.
kandi n'amajambo akomeye muri iki gihe dufise abantu bava hana hariya cane baba bafise ibyago bahuye navyo aburuzuba rwakiye abimvura yagwiriye ikaba nyinshi abahunze intambara turabafise ngaha mu Burundi ishengero ririko rikorika akajambo ka nyuma rikwiye gukora iki nk'uko aba babigize ikintu cabaranze rwabaye urukundo rwo kubabarana ishengero vy'ukuri rikwiye kubabarana ubunezerewe rikanezeranwa nawe no mu bihe bigoye nk'ibi by'inzara umuntu akitaho mugenzi we urukundo rwari muri Kristo Yesu rukwiye kuranga ishengero ry'uno munsi. Urakoze cyane. Hari akantu ushaka kuvuga kuri aya majambo kugira ngo duce dutera dusozera? Ngerageje kunganira ivyo Patrick yari yavuze, kimwe mwavuga ati abantu bashobora gusanzara mu buryo umwe canke ubundi ugasanga umwe yagiye hariya uwundi yagiye hariya. Ni vyiza cane gose uyo yizeye umwami Yesu yagiye, nanje ndumva yuko ngaha nk'ishengero tutakwiye kurekerana uko, ariko gukurikirana mbega vy'ukuri umuntu ariko aravuga ubutumwa bwiza, tumaze kumva yuko hari yabwiye umwe babiri, kwiyumvira ico twokora kugira ngo ico gikorwa kimwe tumutere intege muri ico gikorwa ariko arakora, hama ikindi naco twiyumvire n'abari karabwira ubutumwa bwiza uburyo bashobora kuregwa maze bagakomera, maze nico kibanza arimo hakavukamo ndetse n'ishengero. Twama twumva amashengero yahereye mu Burundi ugasanga no hanze ryamaze gushikayo, bigenda gute? Nuko haba habaye iki gikorwa kubarongoye amashengero, kwitaho rero intama aho zigeze, kwitaho wizera wese amaze gusohoka igihugu atakiri hafi, nuko turiko tuvuga no hanze ndetse no ngaha mu ntara zitandukanye. Bujumbura bakaja gukorera ruguru, barabava ruguru bakaza gukorera Bujumbura, abantu barahindagura ibibanza gose. Rero iyo suivi canke kugukurikirana umuntu ni ikintu ciza kiza kumukomeza ndetse kigakomeza kikazana na impact nziza aho hantu agiye, maze ubumote bwiza bwa Kristo bukamenyekana. Murakoze cyane. Mwivuga butumwa turakeneraniye cane. Hariho utanguza uwavuze ubutumwa, hariho uza kurera, hariho uza gufasha uri kwararera. Dufise ingabire nyinshi, reka tuzireke zikorera Imana. Umutima wacu wo gutanga n'urukundo ntibihagarare biturange, ariko kandi twitwararika iminsi yose ko abantu babaho bafise imico myiza, buzuye mpwemu yera kandi bizeye Yesu Kristo. Ni ibintu bihambaye cyane. Barongozi b'ishengero, uwo bari umurongozi b'ishengero ariko aradukurikirana, ibi byaranze Barunaba bikwiye kuturanga. Ba Kristo ivuga butumwa ntawe riraba, kuko twabonye ngo abagabo bavuye hana hariya na hariya batari ba Petero, ntibavuze Petero na Yohana nande. Twebwe twese abantu b'Imana uwakiriye Yesu Kristo wese, umuco wa Kristo wakiye wese, ubutumwa kubuvuga birakuraba. Kumbure ntufise ingabire yo kurongora ishengero, hariho ba Barunaba ariko kuvuga ubutumwa biraturaba yuko ubabaye ashikirwa agafashwa mu buryo butandukanye. Rero ntituzibira urukundo rw'Imana, hanyuma dufasha abandi bamenye Yesu Kristo, ariko kandi uri mu bukene bw'iki na kiriya tumushike ko tugira ico dukoze kubwiwe, maze izina ry'Imana ribandanye gutera imbere, ribandanye kuvugwa no gushika kuri benshi. Twabonye umwembo, abantu benshi baciye baza kuri Yesu Kristo, abantu benshi barizeye. Nimba ishengero ryacu dushaka yuko mu Burundi ubutumwa bugira ivyamwa bigaragara, aya majambo tuyasome, twongere tuyashire mu ngiro. Imana rero ibahezagire, batumire bacu, mwakoze cyane kubana natwe, kandi nshimire cyane n'abadukurikiranye. Imana ibahezagire, tuze twongere duhure ku munsi nk'ubu, tuzoba tubafitiye n'abandi batumire. Tubakengurukire rero ko mudutera intege. Uwo shaka kugira icyo atumenyesheje yoshobora kutwandikira canke akatutelefona kuri nimero zanditse kuri kijya gitabo cy'umusomyi wa Bibiliya 22 ubusa gatatu, 22 ubusa gatatu. Umuntu wese ashobora kwifuza gukurikirana iki umusomyi wa Bibiliya
ivyo dusoma buri munsi biraca kuri shene ya WhatsApp y'umusomyi wa Bibiliya. Uwo vyipfuza yoshobora kutwandikira ku nimero 61 amajana 862 173 arashobora kubona iyo shene mu gifaransa bayita shene kugira ngo azohora akurikirana buri munsi umusomyi wa Bibiliya. Imana rero ibahezagire, dusenge. Sikansabe Patrick adusengere mu majambo make. Mwami Yesu, turagushimiye ku bwa kano karyo keza uduhaye kugira ngo turimbure ku vyera vyawe. Urakoze, iri jambo duheje gusangira rikomeze guhindura imitima yacu, tukubera abigishwa vy'ukuri babushitse. Dusengeye nawe wumvise rino jambo nabo Mwami ubahezagire, twese udushoboze kugira ngo tubandanye kukugororokera, maze kirengeye vyose uzoduhe kuzoba mu bwami bwo mw'ijuru. Icubahiro n'icawe ibihe vyose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.